w'amajambo tugiye kuyaga ko uravuga ngo ibanga ryo gukomera. Amen. Ibanga ryo gukomera canke ibanga ry'ukwaguka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyose nta muntu n'umwe atipfuza gukomera, nta muntu n'umwe atipfuza gutera intambwe mu buzima, nta muntu n'umwe atipfuza kuba uhambaye canke ukomeye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntitubishika kuko hari banga. Haleluya. Jambo ry'Imana yatubwira ngo byose tubishobozwa n'uduha inkomezi. Uwo ni Kristo Yesu. Niwe ba muri twebwe akadushoboza gushika ku byo twipfuza no ku byo twaharaniye imyaka myinshi. Haleluya. Ni Kristo Yesu wenyene. Hajya baratubwira ngo inkengerwa izovamwo igihumbi kandi nyarucari azoba ihanga rikomeye. Haleluya. Nta muntu n'umwe atipfuza kuba ukomeye, ariko dukomezwa na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ariko hariho ibintu bihora bituma umuntu adashobora kuba ukomeye. Hariho ukutihumanisha n'ivy'iki gihe, kutishushanya canke nibigezweho. Haleluya. Ico iyo umuntu amaze kubaho atishushanya n'ivy'iki gihe, iyo umuntu amaze kubaho atakuko atajana n'ivy'iki gihe, kuko Paulo yatubwiye ngo ntimukishushanye n'ivy'iki gihe. Haleluya. Aba yaragize ibanga, hariho ibanga riba ari muri we aba yaratahuye. Hari ico aba yaratahuye muri we kiba kiri muri we, kandi ico aba yaratahuye kiba gikomeye kuko gituma abawe uwo ari we. Amen. Haleluya. Hari ukwinginga Imana, ugusenga cyane no kugirira icizere Imana. Ivyo biradufasha cyane kugira umuntu ashobore kwaguka, kugira umuntu ashobore gukomera. Haleluya. Reka tuje mu majambo dusome, adushireko Daniel 5 igice ca 13 ku murongo, turageza ku murongo wa 17. Nuko Danieli bamurengukana imbere y'umwami. Umwami abaza Danieli ati, mbega ni wewe Danieli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yanyaze i Buyuda? Numvise bakuvuga ngo impwemu z'Imana ziri muri wewe, kandi ngo umuco no gutahura n'ubwenge bw'agahebuza bikubonekamwo. Kandi bari bamaze kunzanira abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyo nyandiko, bamenyeshe uko isobanurwa, ariko ntibashoboye kuvuga uko bisobanurwa. Ariko numvise weho kushobora gusobanura ibintu, kandi kuri gasobanutse kubisobanye. Nuko rero niwashobora kunsomera iyo nyandiko no kumenyesha uko isobanurwa, urambikwa impuzu z'inyambarabami n'umugufu w'inzahabu mu izosi, kandi uzoba uwa gatatu mu bakuru baganza igihugu. Danieli yishura umwami ati, ingabire zawe nuzigumirize, kandi impera zawe uzihe uwundi. Reka dushaye tugezaho. Haleluya. Badushirire ko Danieli kandi 6 umurongo 1 wa 10. Maze Danieli amenye kwico candiko caskinywe ko aja iwe,
kandi amadirisha y'inzu yiwe yerekeye i Yerusalemu yama yuguruye, akomeza gupfukama gatatu ku munsi asenga Imana yiwe ayikengurukira nk'uko yari asanzwe abigenza. Badushiriyeko kandi Daniyeli 6:25 gushika kuri 28. Nuko umwami Dariyo yandikira amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe baba mu isi yose, ati amahoro agwire muri mwebwe. Nshize icyagezwe ngo mu bwami bwanje iyo buva bukagera abantu bahindire agashitsi imbere y'Imana ya Daniyeli, bayubahe kuko iyo ariyo Mana nzima ihoraho ihangamye ibihe byose. Ubwami bwayo ntibuzokwigera buhangura, kandi ingoma yayo izoshika no kwiherezo. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakuye Daniyeli mu menyo y'intambwe. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi, Daniyeli agira ikiganza ciza. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Duhejeje gusoma aya majambo yose, twagumye tubona uyu mugabo Daniyeli. Uyu mugabo Daniyeli ninde? Haleluya. Uyu mugabo Daniyeli yaje ari kumwe na bagenzi we, uwo bita Abudinego na Meshake. Ayo n'amazina babahereye bamaze kugera mu gihugu cari cabanyaze mu Peresi, babahindurira amazina. Daniyeli yari Beluteshaza. Bamaze gushika mwa kino gihugu babaha ayandi mazina. Baje arabasore bavuye mu Bwisirayeli mu gihe umwami Nebukadineza yaramaze gutera Yerusalemu yose akayihindura umusaka. Amaze guhindura i Yerusalemu imusaka, abwira abantu ba ingabo ziwe ati mundobanurire abantu bava mu nda y'ibwami canke begereye mu nda y'ibwami b'abahanga baciye ubwenge, baze tubigisha ururimi rwacu hama bashobore gukora ibwami. Uyu mugabo Daniyeli yarakira umusore, na wene azanwa muri abo. Aza mu gihugu kitari cy'iwabo, aza nk'inyagano, ari umu esclave, ashika mwa kino gihugu. Amaze gushika mwa kino gihugu, umwami ategeka ko abo bantu baje bategerezwa gufungura ibyo kurya by'ibwami kugira bashobore kuba bamenyere kuba ibwami, bafungura iby'ibwami, bavuge nk'abantu b'ibwami. Mu yandi majambo make babategure nk'abantu bazokora ibwami. Haleluya. Umwami ategeka ko aba bagabo bategerezwa kugaburirwa ku mfungurwa umwami ariko arafungura, ko bategerezwa gufungura imfungurwa zimwe kugira baze barenguke imbere y'umwami igihe runaka basa neza batari kwa kanenge. Uyu mugabo Daniyeli yegera uwashinzwe ico gikorwa, aramubwira ngo ndakwinginga undeke jewe na bagenzanje izi mfungurwa ntidushobore kuzifungura, ariko uduhe utunyabutongo, uduhe uturengarenga, uduhe umusoma, sinzi n'izindi mboga zari zihari ico gihe, twirire ibisoromano, ariko ibi bifungurwa by'ibwami twebwe utureke ntitubige. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo arababwira ngo ntibikunda, mushaka kuncisha gatwe. Umwami yategetse ko mwese mutegezwa kurya izi funguro
kugira muze murenguke imbere ziwe musa neza, muri abantu basa neza. None nasanga mudasa n'abandi nzobisigura gute? Baramubwira ngo turakwinginze enda basi uduhe iminsi 10 twebwe utureke twirire ututunyabutongo hama udupime, iyindi minsi kurikira nubona bitagenze nkuko wavyipfuza uzoheza ubidushireko tubige. Haleluya. Abazimana yabo bazokomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Haleluya. Daniyeli na bagenzi we bari baramenye Imana yabo, bari baramenye Imana yabasogokuruza babo, bari baramenye ico bari baritahuye, bari baramenye ko bidakwiye ko bashobora gufungura indya z'ibwami kuko zari zituriranije. Haleluya. Kuko indya z'ibwami zari zanduye, ntibashobora kurya ibyanduye kandi babizi. Barababwira ngo ntibikunda ko dushobora kurya izo ndya. Ndiko ndasoma aya majambo natangajwe n'ukuntu Bibiri tubwira ngo bari abana bava mu ngoma z'ibwami mu Bisirayeli, mu bamenyekana. Mugabo bamaze kugera mwa kino gihugu nibishushanya n'abiki gihugu, nibishushanya n'ivyo babonye, canke bavuga ngo nibi nivyo twahora tugi wacu kuko twari abana twavuye hariya tumeze neza, ubuzima burabandanije. Ariko batahura neza ko ubuzima bwabo bwahindutse, batahura neza ko atari umwanya wo kurya ibinoboye, ariko ari umwanya wo gusenga n'umwanya wo kurya utunyabutongo. Haleluya. Ibi bari barabitahuye, nico cyatumye banka kurya ibi biryo kuko byari bisa n'ibihumanye. Haleluya. Ariko babemera kurya utwo tunyabutongo. Nuko Bibiri irabandaye itubwira ngo bamaze kurya utu tunyabutongo ngo bagira umubiri mwiza. Bibiri ivuga ngo ndetse no ku rukoba rwabo ngo bakakayangana ngo kurusha ngo bariye byo kurya by'ibwami. Haleluya. Wa mugabisha ngo amaze kubibonye umwe bari bategetse ko ategezwa kubakurikirana ngo arababwira ngo mwebwe mbona ari sawa mushobora kubandanya mu gitunyabutongo. Haleluya. Bibiri iratubwira ngo igihe kiragera baseruka imbere y'umwami, ngo bamaze guseruka imbere y'umwami, ngo umwami ngo amaze kuraba ngo no kumviriza Daniyeli ngo abona ko ari umuntu w'umuhanga cyane, kuko ibibazo byose yamubaza yavyishura nk'uko umwami yaravyipfuza. Ngo agira ikiganza ciza imbere y'umwami. Haleluya. Agira ikiganza ciza imbere y'umwami kuko hari ivyo atari yafunguye, ifungurwa nk'iz'abandi bose bafungura. Mbega wewe uno munsi ukurafungura ifunguro nyabaki? Haleluya. Haleluya. Ntiyari yafunguye nk'ivyo abandi bose bafungura. Kandi mumenye neza ko aba bahungu ntibaje ari batatu, hariho n'abandi bose b'Abisirayeli bari baje. Mu bari barobanuwe bari benshi, ariko bamwe bahisemwo kugira iki? Kubandanya bafungura za mfunguro. Ariko bo bahitamwo kwirira utunyabutongo, bagira ikiganza ciza imbere y'Imana yabo. Haleluya. Niho rero tugeze kuri ano majambo twasomye, uyu Daniyeli agira ikiganza ciza imbere y'umwami Nebukadineza. Uyu mugabo aratona cyane, uyu mugabo abarurangiranwa, ndetse haragera n'igihe yazasigurira inzozi umwami Nebukadineza. Iki gihe rero tugeze kuri ano majambo twasomye, cyari gihe Nebukadineza amaze gutanga atagishobora, atakiriwa akiri umwami, asubirirwa n'uyu muhungu wiwe. Amaze gusubirirwa n'uyu muhungu wiwe, Nebukadineza agitera mu Bwisirayeli yaje anyaze ibintu byose byari mu ngoro y'Imana. Ibikoresho byari mu ngoro y'Imana amaze kubinyaga, Nebukadineza arabizana abishira mu nzu y'ikigirwamana ciwe abibikayo.
igihe kiragera umuhungu wiwe aja ku ngoma agira anniversaire. Amaze kugira iyo anniversaire aranywa araburegwa ari kumwe n'abishikira biwe. Ababwira ngo nimugende muzane ibikoresho byavuye mu nzu y'Ubwisirayeli mubizane tubinyweremo aba ari byo bikoresho dukoresha. Haleluya. Bamaze kubizana uyu mugabo baranywa n'inshuti ziwe, ngo ukuboko kuhoraho ngo kuramanuka ngo kwandika ku gihome. Kumaze kwandika ku gisika kuravuga ngo mene tekel peles, ngo izo nyandiko uyu mugabo arondera abantu bose, akoranya abapfumu bose. Akibona izo nyandiko zimunanira gusoma, Bibiri tubwira ngo umutima uramurahukamwo umuva mu nda. Akoranya abapfumu, akoranya abanyamareba, akoranya incabwenge, akoranya abahambaye bose, arabazana ngo bamusobanurire iyo nyandiko, ariko bose birabananira. Haleluya. Bose birabananira. Bimaze kubananira bamubwira ngo hari ushobora gusoma iyi nyandiko afise impwemu y'Imana. Haleluya. Haleluya. Nushobora kugira impwemu y'Imana atahantu wabanje guca. Haleluya. Nushobora kugira impwemu w'Imana atahantu wabanje guca. Ubanze ujye ivy'impwemu y'Imana biva mu ijuru. Kugira dushobore kugira impwemu y'Imana biradusaba ko tubanza kuba connecte n'ijuru. Haleluya. Uyu mugabo iyaza kujya izinjya, aya majambo ni yari guseruka imbere y'umwami, umwami amubwire ngo narumvise kuri mwe impwemu y'Imana, ariko kukubera hari ivyo yemeye guheba. Haleluya. Kubw'inyungu ziwe, kubw'umubiri wiwe yemera kubiheba, yemera kubaho nabi nk'uko bose byagaragara mu maso y'abandi kumenga babayeho nabi, kumenga bafungura nabi, ariko kubw'umubiri byagaragara bakora bona ko bagaragara nabi, ariko mu buryo bw'impwemu byariko birabakutsa. Haleluya. Haleluya. Mu buryo bw'impwemu bariko barakura. Bamaze guseruka imbere y'umwami arababwira ngo narumvise ko mufise impwemu y'Imana, narumvise ko ufise impwemu y'Imana, narumvise kuri gasobanutse, narumvise ko ukora ibyananiye abandi bose. Nuko uyu mugabo asobanurira uyu mwami izi nzozi. Igitangaje niki? Ibanga ryo gukomera ni gihe. Ibanga ryo gukomera nukubana n'Imana. Ibanga ryo gukomera nukutagendera mu kigari c'abandi bantu. Ibanga ryo gukomera nukutagenda nkuko Breze yagiye. Ibanga ryo gukomera nukugendana n'Imana yawe. Haleluya. Bose baje ari abana b'ibwami, ariko si bose bakomeye. Haleluya. Kukubera iki? We yari yaratahuye Imana yakiriye, yari yaratahuye Imana yamenye, nico catumye ashobora gukomera mu gihe abandi bose barabasanzwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nagira ndababwire nta gihe na kimwe uzokwigera ukomera nubaho ujya iminsi 35 ku 365 ku minsi 365 ntuzokomera mu by'Imana. Ntushobora kuzokomera. Hari aho utazoshika, kandi no kwaguka hari aho utazokwaguka. Kukubera iki? Hari irindi banga. Haleluya. Hari irindi banga. Bemeye guheba ibinoboye, bemeye guheba ivyari bigezweho ico gihe, ariko bemera kujya utunyabutongo. Twabandanije turasoma handi aho batubwira ati Daniyeli abandanya akomeza gusenga gatatu ku munsi. Uyu mugabo yaratevye abarurangirana. Amaze kuba rurangiranwa bimubera icago, bimubera umutego. Kukubera byari bitangaje kumva umuntu yaje nk'inyagano,
umuntu w'umwesclave mu gihugu kitari iwabo akaba uwa gatatu akomeye, kuko Bibiliya tubwira ngo ahejeje gusigura izo nyandiko umwami ategeka ko bamuzanira imyambaro y'ibwami, umwami ategeka ko bamwambika umugufu. Ariko muri ico gihe umwami amaze kubitegeka, Bibiliya tubwira ngo uwo mugabo arapfa, uwo mwami arapfa. Ashishikara Daniyeli ashishikara kuba ukomeye, yashishikaye kuba ukomeye ku bami barenga 4. Yabaye ukomeye ku mwami Nebukadineza, aba ukomeye kuri uyu muhungu wiwe, aba ukomeye ku mwami Kuro, aba ukomeye ku mwami Dariyo, aba umuntu adasanzwe. Kubera iki? Kuko yari yaramenye Imana yiwe, yari yaramenye kugendana n'Imana yiwe. Hari banga riri mu kugendana n'Imana, hari banga riri mu kwizigira Imana, hari banga riri mu kwizera Imana. Uyu mugabo yarizigira Imana gusumba ibindi bintu byose. Bibiliya iratubwira ngo bamaze gushinga ngo ico gishushanyo, hagera igihe kimubera umutego, bashinga igishushanyo, baravuga ngo uyu mugabo yatubanye agenda tubana ukomeye ku munsi, kandi nta handi dufise dushobora kumutegera kuko ntajya ruswa. Uyu mugabo ntasambana, uyu mugabo ntiyiba, uyu mugabo ntashwana, uyu mugabo ibyo akora byose n'ibyo ajejwe byose abikora neza. Nta handi hantu na hamwe uyu mugabo dushobora kuzomutegera uretse ku Mana yiwe. Haleluya, haleluya. Mbega uyu munsi wo kurondera ubona byomugora kukuronka? Haleluya. Uwo kurondera ubona byomugora kukuronka. Ariko uyu mugabo yari ntungane ku buryo babuze aho bamuronderera, babuze aho bamutegera. Nibamutegera mu mafaranga ntibari kumuronka, nibamutegera mu kurenganya abantu ntibari kumuronka, nibamutegera mu kwiba ntibari kumuronka, nibamutegera no mu busambanyi cyangwa akaboregwe kugira bamukuremwe amajambo, aho hose ntibari gushobora kumuronka. Haleluya. Ariko baravugana ngo nta handi turi bumutegere, twomutegera ku Mana yiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbega ico gutegera ku Mana yawe ubona cyo gufata cyangwa nico gufata, canke wocu bivamo? Haleluya. Ntawe ico mutegera ku Mana yiwe uyu munsi yorara banje kudepoza agakiza akazosubira kugatora ejo. Ariko Bibiliya tubwira ngo uyu mugabo ashishikara gusenga gatatu ku munsi. Bashinga igishushanyo, baravuga ngo utazosenga iki gishushanyo iyi minsi 40 tuko turasenga iki gishushanyo, mwami ushireho icagezwe cyawe ingene bizogenda. Umwami ngo akura impeta atera ashiraho icagezwe, aravuga ngo umuntu azotererwa mu gobo rw'intambwe. Uwo munsi nyene zitangura gutegurwa. Haleluya. Uwo munsi nyene zitangura gutegurwa, ntizasubira kugaburirwa. Nuko Daniyeli ngo amaze kumenya kwico cagezwe cyashinzwe, Daniyeli ngo acaja mu nzu iwe. Bibiliya tubwira ngo amadirisha yiwe yama araba i Yerusalemu. Haleluya. Ibi byari bifise ico bisigura. Amadirisha yiwe yama araba i Yerusalemu. Bibiliya tubwira ngo akomeza gusenga gatatu ku munsi. Haleluya. Akomeza gusenga gatatu ku munsi. Nuko baraza ngo basanga Daniyeli akomeza asenga nkuko yari asanzwe asenga. Uno munsi hari uworonka visa yo kuja muri Amerika, ivyo gusenga bigahagararira ngaha nyene. Ugiye kuneza, ntugiye kubw'ubu esclave. Uyu mugabo yari yaje ari nyagano, ariko biri tubwira ngo amadirisha yiwe ngo yayuguruye, ngo yama yuguruye arabi Yerusalemu. Bisigura ngo yarazi Imana yabo, yarazi yo yazananye,
yarazi imana yabo, yarazi imana ya se, ntiyemeye kwishushanya n'izi zindi mana zari mwa kino gihugu, ngo ariko ngo ashishikara gusenga yibuka imana yabo i Yerusalemu. Haleluya. No mu byago ashishikara kuyisenga, ntiyitayeho ku buzima bwiwe, ntiyitayeho ko agiye gupfa, ntiyitayeho ko agiye guterwa mu gobo rw'intambwe, ntiyitayeho ko hari inzara igiye kumurya, ntiyitayeho ko abana sinzi, ibyo byose ntiyigeze abyitaho, ariko yitayeho ku mana yiwe. Mbega uno munsi iyo ushikiwe n'ibibazo wowe ushobora kuba witaho iki? Uribuka ko hariho imana yakumenye utarabaho? Uribuka ko hariho imana yakuzigama? Uribuka ko hariho imana yakurinze? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dukwiye kwizigira imana atakindi kintu na kimwe tuyibangikanijeko. Dukwiye kwizigira imana atakindi kintu na kimwe duhanze amaso. Haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Uyu mugabo yizigira imana yiwe atakindi kintu na kimwe ashinze kwa amaso, atitayeho umuryango agiye guta, kuko yarazi ko ategerezwa ari ugupfa, ashobora gupfa, ariko yizigira imana yiwe ko n'umugogobo ishobora kumukurayo. Haleluya, haleluya. Abazi imana yabo bazokomera. Haleluya. Abazi imana yabo bazokomera. Numenya imana yawe, ukamenya n'ubunini bwayo, ukamenya n'ubushobozi bwayo, uzokomera. Haleluya. Uzokomera. Ntukangwe n'ibyo kuracamo, ntukangwe n'ibibazo kuracamo. Haleluya. Ntukangwe n'ingorane kurabona, ariko naganda kubwire ngo numenya imana yawe hazoba gukomera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo bimaze kumutererayo muri ubwo gobo rw'intambwe, ngo bukeye ngo umwami abure itiro, umwami abura itiro, biranka ko asinzira, umwami arara adasinziriye. Bibiliya tubwira ngo abyuka mu gitondo cya kare, ngo araza kugoba, aravuga ngo Daniyeli musavyi w'Imana nzima, mbega wowe ugihemba? Daniyeli aramubwira ngo uhoraho imana yanje yanzigamye, ngo ategeka ko bamukurayo. Haleluya. Amaze gutegeka ko bamukurayo, Daniyeli aravayo. Umuntu yemeye kujya utunyabutongo atuma amateka y'igihugu ahinduka, atuma amateka y'igihugu ahinduka, atuma imana basenga zihinduka. Haleluya. Icagezwe kirahinduka. Umwami arategeka, aravuga ngo ntihakagire iyindi mana muzosubira gusenga, ngo kiretse imana ya Daniyeli na Shadraka na Abedenego. Haleluya. Kiretse imana ya Daniyeli yonyene, ngo niyo mana ikiza, ngo niyo mana irokora. Haleluya. Mbega wowe waramenye imana ikiza? Ni imana twizigiye. Iyi mana twizigiye irakiza, iyi mana twizigiye irakomeye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu yizigiye imana akayishira ku mutima wiwe, imana iramutabara. Haleluya. Iyo twizigiye imana tukayishira ku mutima, imana iradutabara. Haleluya. Mu minsi iheze nabonye imana imbona nkubone. Nasubiye kwiga kumenya imana yacu, subira kwiga ubunini bwayo n'ubukuru bwayo, birantangaza. Naratangaye. Sinarinzi ko imana ikora nkuko yakoze. Nabonye ukugira neza kwayo, narayizigiye, ndayizera. Buca umugore aja kuvyara, nagize inzozi. Imana irantwara inshira muri block, hako haraba operation. Maze kubibona, mbona abaganga bambaye amaga, bose bariko barakora, mbwa nkabona umenga bapanitse. Nza muri vision nari mfise Bibiliya, nkagira n'ikigopo c'amata France Le, nkabona umugore aguma agira uku ahari ku gatanda bako baramwopera, mugabo nanje nkabona ndiko ndasenga cyane, mvuga ngo ntahaja aya mata barayanywa.
haleluya. Bugiye guca ndasengera umugore, maze kumusengera ndamusengera nsaba Imana imurinde ububabare, imurinde ko yobabara, donke nabona kumenga mu bwenge bwanje kumenga anesthesi have idakora. Mugabo we ntiyigeze amenya ivyo ari byo kuko nabisenze mu ibanga rikomeye. Sinigera ndamuhishuka ivyo ndiko ndasengera n'ivyo ari byo yibaza ko ndiko ndamusengera bisanzwe. Turagenda. Mu bisanzwe madame agiye kuvyara naramudepoza nkaca nigira ku kazi, bakaza kumbarira ngo yibarutse nza kuraba umwana. Mugabo iryo joro ndamenya ngo uwo munsi ni jewe, sindavuga ngo uwo munsi sindahava, kuko kubaho kwiwe ndashobora kubigira mu ruhara. Haleluya. Abazi Imana yabo bazokomera. Haleluya. Haragera igihe madame arinjira muri bloke, mugabo jeho narinzi ico nabonye, kandi we sinari nakimubwiye. Yinjira azi ko ari bisanzwe, yinjira azi ko ikirere ari ca kindi, yinjira azi ko ari vya bindi. Bantu b'Imana, mureke kugira akamenyero, ibintu byose mureke kubigira akamenyero. Ibintu ntibizoguma uko biri, uko hirya ejo vyari biri nejo siko bizoba biri. Ibintu ntivyama kwa kundi, ibihe birahinduka. Haleluya. Ndamenya ngo ibihe vyahindutse. Nari nambaye nsobetse kandi mberewe cyane, mberewe cyane, nkwaragiye kwakira umuvaburayo. Murabona koridoro yo muri Polisebe, madame amaze kwinjira nanje nca mfukama muri koridoro yo muri Polisebe. Icyatangaza abantu bakabona umugabo yambaye asobetse kandi aberewe, mugabo apfukamye hasi ariko arasenga arira, kuko nari namenye, nari nzi Imana yanje. Imana yanje nari narayimenye, nari nzi ko Imana yanje idashobora kumfakaza kuko hari ico yari yarambwiye. Haleluya. Nari nzi ko ntataha nikoreye amaboko kuko hari ico yari yarambwiye. Mbega ntaco Imana yakubwiye? Birasaba ko hari ico Imana ishobora kuba yarakubwiye, ariko birasaba kugiteramira, kandi birasaba ko kibera amaso. Nutakibera amaso, yoyo ntiyananiwe no gukora, ariko kugira uze waguke, kugira uzokomere, ubifise mu ruhara. Haleluya. Ubifise mu ruhara kugira uzokomere. Uyu mwana twibarutse, Imana yamumbwiye muri 2019, imbwira icaba icazoba, imbwira nuko byose bizogenda muri 2019. Narinzi ico yari yarambwiye, kandi navuze ngo ico yambwiye naho kija kuko ari Imana yakivuze. Haleluya. Inkengegwa izovamwo igihumbi, kandi nyarucari azoba ihanga rikomeye. Jewe uhoraho nzobishitsa ningoga igihe cabyo kigeze. Haleluya. Uhoraho azobishitsa igihe cabyo kigeze. Ico Imana yakubwiye gishire ku muzirikanye. Ubu munsi ntubone ibindi, ivyo ukuracamwo ivyo nibije kugukura kuco Imana yari yarakubwiye. Haleluya. Ivyo nari nabonye ntivyanshobora kunca intege. Ndapfukama kuva, pastor munyihanganire, nyihanganire nabona ndengeje ku minota 3. Ndapfukama kuva igihe c'isaha 2:30 vers 9h, yinjiye muri bloke nsenga mfukamye, abantu bakanca ko ngo mbega uwo yabuze umuntu,
mbega uyu yagize ibibazo nyabaki. Uwundi yindi group abantu bakarengana kuko yari inzira y'abantu. Mbega uyu afise ingorane nyabaki. Bagenda bavugana bidoga nkeka afise umuntu muri bloke, nkeka yabuze umuntu. Igihe c'isaha 6 ndiko ndasenga nturikisha ndira maze kubona ibyabaye, mbona abaganga bako baracana cana ko biruka, abandi birukana amaraso, abandi birukana amabombone. Nico gihe nagiye mbona gutabagwa kw'Imana. Haleluya. Nza mbona umuntu w'umusore aje, kandi uwo muntu nuno munsi naho twohura ntawo nobona. Aza yiruka ansanga aho mfukamye, arankomanga arambwira ngo Uhoraho akuntumye ko. Afata telefone yiwe arayimpa, arambwira ngo Imana inkuye iyo narindi irambwira ngo ndakuzanire iyi mirongo. Ampa Zaburi ya 20, arambwira ngo soma umurongo wa mbere n'uwa kabiri gusa ucuma telefone yanje nigire. Mejeje kubisoma aca ndamusubiza telefone acaragenda, nta rindi jambo na rimwe yasubiye kumvugisha. Uwo munsi naho twohura sinomumenya. Menya neza ko Imana itabaye. Haleluya. Haleluya. Abazi Imana yabo bazokomera. Abazi Imana yabo bazokomera. Nari naratahuye Imana yanje kwishoboye, no mu gihe abaganga batoshobora ko Imana ishoboye. Haleluya. Muri ako kanya akigenda batuzanira umwana. Bamaze kutuzanira umwana, twari twibagiye bibero mu modoka. Ndururuka kwajya ama escalier, ndiko ndururuka ngiye kuzana bibero kugira dushobore guha umwana amata. Mama we wataraza. Mpura n'abaganga, umudokiteri umwe amanuka uwundi aduga yiruka. Aramubaza ati mbega ko wirukanga ni biki? Nza numva avuze ngo kubw'akazi k'abantu sinshobora kuvuga izina ry'umuganga, ngo nakarampamagaye ngo hari byamuparanganiye ko muri bloke. Mu gihe nzi ko muri bloke hari umugore wanje. Haleluya. Ndavuga ngo ahubwo umuntu yibisazi byo gusenga cyane. Imva gutora ya bibero nsubira kandi gupfuka amasenga. Ndasenga cyane. Inyuma y'isaha mu masaha 8 mbona abaganga barasohotse. Muri bloke haba climatiseur iteye ubwoba. Mugabo basohoka batose buzuye yashu. Arambaza ati c'est toi le mari? Nanje ndamubwira ati ego. Arambwira ngo byatugoye ariko byakunze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Muri jewe umudokiteri akomeye nk'uwo nzi kumbwira iryo jambo yarambwiye amajambo menshi. Ntahura ko hariho Imana itabara. Ya Mana Dariyo yavuga ngo Imana ya Daniyeli niyo Mana ikiza, niyo Mana irokora, niyo Mana ikomeye. Mwese musenge iyo Mana. Iyo niyo Mana nanje umunsi ndiko ndababwira. Haleluya. Haleluya. Umunsi niyo Mana ndiko ndababwira. Imana nabonye ikiza, Imana nabonye irokora, Imana nabonye ikora aho abana b'abantu batagishoboye gukora. Ibanga ryo gukomera no kuyizera. Ibanga ryo gukomera no kwizigira Imana. Ni wizigira Imana ugakora ivy'Imana igomba uzokomera. Ni wizigira Imana ukava mu vyaha ugaba mu byo kugororoka, iyo niyo Mana izogukorera. Haleluya. Nuhebe iby'ubugaba, uhebe ibyo vyaha, ube mu kugororoka uzoshika kure. Hari abantu bibaza ko umuntu ashobora gukomera kukubera yagiye mu mahanga. Hari abibaza ko bashobora gukomera kubw'amashuri bize. Hari abibaza ko bashobora gukomera kukubera aho bavuka. Hari abibaza ko bashobora gukomera kubw'amafaranga bafise. Hari abibaza ko bashobora gukomera kubw'abapare bafise. Hari abibaza ko bashobora gukomera kubw'ibihugu babayemwo. Ariko nagira ndakubwire ngo Daniyeli yabaye ukomeye mu gihugu yari umusclave, kuko yari yarizigiye ukomeza abantu. Haleluya.
yari yarizigiye uwukomeza abantu. Nuta uwukomeza abantu uzogenda muri Amerika kandi uzoshomera kandi uzoba ubusanzwe, kubera atari igihugu gihindura umuntu ariko ari Kristo ahindura umuntu. Haleluya. Uwo munsi turi ngaha ndiko ndababwira ubutumwa, umunsi nozobabwira amateka y'iyo naje nzanana ntimwozohamenya, ariko byose byagize Kristo. Ndarangije. Umwami Yesu abahezagire.